urakoze cyane mu kwizabutumwa Miguel Bermudez Marine. Imana ibandanye kuguhezagira cyane, ibandanye kugukoresha, iyo ukoreshe cyane mu gikorwa c'Imana muri kino gihe ca nyuma, kubw'ineza ishengero ryose ry'umwami, umubiri w'ubukozi wose, hamwe na bene data bose bo mu bihugu byose ndetse na hano naho, ukomeze kuba uw'ubufasha budasanzwe n'umuco muri kino gihe ca nyuma, ujana ukuguhishurirwa kose buno butumwa bwose bw'inyigisho Imana iriko iraduha mu gushitswa kwiyerekwa ry'ihema. Hariya ndatasha Revera Jesus Alejandro ubwa mbere n'ikoraniro ryose ryahariya muri Saltillo n'abandi bose bariko baratubona biciye kuri satellite Amazonas canke kuri internet mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abari hano nabo abatugendeye muri kino gitondo uyu munsi w'Imana 19 z'ukwezi 11 muno mwaka wa 2023. Uyu munsi transmitiendo también hariko haracishwa itumatumanako por el satélite rikorecishwa kuri satellite Eutelsat 8 en la posición de 8 mu kibanza c'ipeta ry'umunani ku rwego rw'umunani, aho ikigende gashikana muri Afrika no mu Burayi na kariya karere kose kahariya mu Burayi kugeza no muri Israeli. Kuvuga ko vyongeye turetse satellite Amazonas, ubu turafise iyo satellite Eutelsat 8 iriko iracishwa kwitumatumanako, itumatumanako rija mwakariya karere kahariya muri Afrika, Uburayi no mu burasirazuba bwo hagati. Abantu bose bihuje natwe n'abazokwihuza natwe biciye kuri iyo satellite Eutelsat 8 n'abimana bahezagire cyane, kandi iyo satellite nayo masenyara ariko aratangwa avuye ngaha muri Carpa Cathedrale abaye mugisha ukomeye cyane, kandi ashike ku ruvyaro rwose rw'Imana, abategure ahantu hose bari hariya mu Burayi. Hari haciye imyaka kugira ngo turonke iyo satellite ishikana mu burasirazuba bwo hagati, ariko ubu turayifise. Ico cari icifuzo ca Mwendata William haciye imyaka myinshi, tuciyumviro co kuronka satellite ishikariya muri Israeli. Uyu munsi rero Imana ishimwe, uyu munsi cahindutse ukuri. Ijambo ry'Imana namba ntiryigeze rikoroka canke ngo rizigere rikorokera hasi, yose azoshitswa nk'uko vyavuzwe bikanavugishwa. Kuri page ya internet hariho amakuru ngaho, ariko nibaza yuko Julio Angel yayakuyeho kugira ngo anshirireho ayuzuye yakwiye. Aka paragraphe yari yandungikiye ahavuga ngibi nabitoye hiyongereye kuri satellite Amazonas ikwira muri Amerika yose. Turiko turatangura satellite Eutelsat 8 mu kibanza
c'umunani iburengerazuba. Y en la página Kandi www. kuri page wewewe akaburungu live ni /live ahavuga ngo satellite Eutelsat. aho murashobora kwasanga amakuru mukeneye kugira ngo muregere neza iryo tumatumanako. Ivyo bizoshigwa ngaho kuri bose abo mu burasirazuba bwo hagati ndetse na kariya karere ko muri Afrika no mu Burayi. Muri kano kanya dufise icigwa citwa ngo bikubere nk'uko vyizeye. Nk'uko vyizeye aba ariko biba. Bwavuzwe 13 z'ukwicenda muri 2015 muri Veracruz, Mexique. Turondere yakoreje icanditswe co muri Matayo igice ca 15 murongo wa 21 kugeza ku 28. Y leemos en Hebreos natwe dusome mu Baheburayo capítulo 11 igice ca 11 verso murongo 6 wa gatandatu. verso 5 dice Murongo wa gatanu haravuga ngo ukwizera niko kwatumye Enoki ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Yagize intahe yuko yahimbaye Imana kandi yaratubwira mu byo yanditse mu Ndatawuriyamu ko Enoki yarose ukwizera ko kunyakugwa. Ni ukuvuga ko Enoki yarose imituragaro, kandi havugwa ko yahimbaye Imana. Mu yandi majambo, n'abaturujwe n'Imana bose bo muri iki gihe ca nyuma bariko bararonka ukwizera ko kunyakugwa, tuzoba turiko turagira iki? Tuzoba duhimbara Imana. Mu yandi majambo, tuzoheza twimugwe, tuzonyakugwa, kuko hariho umwe vyabayeko. Turazi ko vyongeye na Eliya hamwe na Yesu, ariko ngaha turiko tuvuga kuri Enoke. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Bikubere nk'uko uvyizeye, nk'uko uvyizeye aba ariko biba. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Turabwirwa mu butumwa ubutware, ububasha bwa Yesu Kristo bwavuze 15 z'ukwindwi muri 2002 ngaha Kaye Puerto Rico. Mwedata mukundwa William Santiago aratubwira ngo kubw'ivyo rero ukwizera gukoreshwa hashingiwe ku masezerano y'Imana mu vyasezeranijwe, kandi Kristo yavuze yuko bizocamwe, bizokora. Kwizera, wizeye ivyo uvuga, ukizera ko bizoba, dushobora gukekeranya. Nubwo hanyuma ibintu biba biboneka umengo biranyuranye, utagira ukwizera ntushobora guhimbara Imana. Nuko rero buri mwizera Kristo wese yuzuye mpwemu yera yavutse bwa kabiri ni igice c'umubiri w'ibanga wa Kristo, kandi mu yandi majambo arafise ububasha, kandi arashobora gukoresha canke akagaragaza ububasha bw'Imana hisunzwe ukwizera uwo muntu afise.
ni ukuvuga yuko ibanga kugira ngo ukoreshe ububasha bw'Imana hamwe n'igitigiri cy'ububasha bw'Imana, ububasha bw'Imana uko bungana ubwo ubukenewe bizovana n'ukwizera umuntu afise. ni ukwizera niko gutuma ububasha bw'Imana bukoreshwa. Ntibuke wa mugore w'umunyasirobowamu, umwe yabona Yesu, umwe yaza kuri Yesu kugira ngo akize umwana wiwe, kandi we ntiyamwitwararitse. aramubwire, ni canditswe yakoresheje hariya, aramubwira ati ntibikwiye ko nofata umutsima w'abana nkawuterera imbwa, guhereza umutsima w'abana imbwa. ariko yaravuze uwo mugore ati ariko n'imbwa, imbwa zirarya utwatibukiye munsi y'imeza y'abana. Yesu aravuga ati ukwizera kwawe kurakomeye, ati bikubere nk'uko ubyizeye. yarabihawe nuko aronka agakiza umukobwa w'umugore w'umunyasirobowamu hakoresheje ububasha bw'Imana bwari muri Kristo ku bw'ico gitangaza. Kristo mu kuvuga ngo bibe byaciye biba, kuko ufise ububasha arategeka ngo bibe bishitswe, ngo habe ivyavuzwe. Ivyo vyabaye kuri uwo mugore. Rero murabe, we igipimo ciwe ngaho mu gutangura, Yesu yamubwiye ngaho nyene, yamubwiye mu kumubwira imbwa. Mwiyumvire kubwira umuntu ngo ni imbwa, ngo ni utubwana. buri muntu wese yavuga ati anyise nk'uko ndigiriye kuko yantutse. we ntiyabonye ibyo, wewe yari yizeye ko aza kuronka ibyo. Nicyo gituma ibyo byari byatumye aja aho Yesu ari, ni ukuvuga ngo aronka agakiza ku mukobwa wiwe. rero murabe, kuko umukobwa we yari karababazwa cyane na dayimoni. kuri ako karero k'uwo mugore, umwe yari kavirirana amaraso, byari bitandukanye, kuko we gusa yavuze ati jewe gusa nshoboye gukora ku musozo w'impuzu ziwe, ati nca nkira. igipimo, ikigeragezo ciwe kwari gushika aho Yesu ari, kuko hari abantu benshi bariko baramubuza. Mwibuke yuko yari mu nzira ariko aja kuraba umukobwa wa Hayiro, ariwe yari umufonctionnaire akomeye cyane, umuntu akomeye cyane, yaragwaye. rero hanyuma rero igihe yari ari hariya, wari uwo mwanya uwo mugore yamukoreye ko. hanyuma muri ako kanya yaciye avuga ati ntimwongere kumubabaza, ati ntiwongere kumubabaza kuko umwana wawe yapfuye. ntumubwire ikintu na kimwe kuko yapfuye. ariko Yesu yari yabyumvise. reka dusome aho hantu, kuko ari ikintu gikomeye cyane ngaho muri Mariko, ubutumwa bwiza bwa Mariko, niho biri no muri Matayo no muri Luka naho nyene harabitubwira. ariko reka turabe muri Mariko, kuko niho hakoraniye kumbore iyo nkuru yose. muri Matayo biri mu gice c'9, muri Mariko biri mu gice ca 5. aho haravuga Mariko igice ca 5 umurongo wa 21.
en una barca nuko a la Yesu orilla, agenda mu bwato asubira hakurya, ishengero ryinshi rikoranira kuri we. y él estaba junto al Yari mar. iruhande y'ikiyaga. Y vino uno de los Haza umwe principales mu de la bakuru sinagoga, b'isinagogi llamado Jairo, yitwa y Yayiro. luego que le vio, se Amubonye postró a sus pies. amwitembagaza imbere y'ibirenge, aramwinga cyane Mi hija está agonizando. ati akana kanje k'agakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike ko ibiganza akire abeho. Fue pues con él. Aragenda ajana nawe. Murabona yari mu nzira, ishengero ryinshi riramukurikira iri mu banda. Pero una mujer Kandi que umugore desde hacía 12 agwaye años ubutinyanka padecía de flujo de sangre yarabimaranye imyaka 12, yababajwe cyane de muchos médicos, n'abavuzi benshi, gastado todo lo que tenía, bamumarisha ibintu byiwe byose, abitangamwo ingemu ntihagira ico bamumarira, mbere arushiriza kugwara. cuando oyó Yumvise hablar de Jesús, ibya Yesu, vino por detrás entre la araza multitud, aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe, acapura inyenyeri ya Dawidi. porque decía, Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. y enseguida la fuente Uwo de su mwanya sangre se secó, isoko y'amaraso irakama, y sintió amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago. luego Jesús, Ako kanya Yesu conociendo en sí yumva mismo muri we el poder ubushobozi que había salido bumuvamwo, de él, volviéndose ahindukira a la multitud, dijo, abandana n'ishengero arababaza ati ninde akoze ku mpuzu zanje? Acapura iyindi nyenyeri ya Dawidi. sus discípulos le dijeron, Abigishwa "Es biwe que la baramwishura multitud te bati aprieta". ubone abantu bariko barakubanda nawe ukagira uti ninde ankozeko? Hay dibujos de estrellas. Acapura iyindi nyenyeri ya Dawidi. Ahora, imagínense Rero mwimvire namwe, todo esa gente ahí, abo bantu ahí bose bariko bagendana nawe ngaho, y de seguro ella lo que kandi mu hizo fue by'ukuri que lo we ico rozó yakoze un poquito nada más. yamukoze ko gato Ese cyane, poquito llevaba ariko ako fe, gato karimwo ukwizera. y Kandi no así los que lo estaban tocando. suko abandi bariko baramukorako. Vean, tenía ella Murabe we yari afise esa fe uko kwizera para tocar el verbo. kugira ngo akore kuri ijambo. Los demás podían tenerlo, Abandi bari gushobora pero no tenían esa fe. kurigira, ariko badafise uko kwizera bwo gukora kuri ijambo. De seguro uno lo tenían abrazado, Mu para by'ukuri ayudarlo, ari umuntu pero ella yari yamugumbiriye ngo anamujane, ariko we yari afise ukwizera. Nivyo yari karasamba, pero él ariko we miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ariko we Entonces la areraguza irya nino kugira ngo arabe mujer, uwamukozeko. temblando, Uwo mugore sabiendo lo que aratinya, ella ahinda había agashitsi kuko azi ikimubayeko. hecho, vino y se postró delante Araza de él amwikubita imbere, y le dijo amubarira toda la verdad. ivy'ukuri vyose. Hubo una confesión allí Aho harabaye ukwatura. en San Mateo, Muri Matayo capítulo 9, igice c'icenda, vamos a ir a Lucas, reka tuje muri Luka de una partecita allí, Lucas 8. turabe vamos a ver agace si kari es ngaho. Luka 8, reka turabe ko ari muri Luka. Lucas 8, Luka 8 verso 47. Miren, umurongo wa 47. en el Murabe 46 dijo, pero mirongo na Jesús gatandatu dijo, aravuga ngo "Alguien me ha tocado, Yesu aramubwira ati porque hari yo he unkozeko conocido que ha kuko salido numvise poder de ubushobozi bumvuyemo." Entonces, cuando Nuko la mujer vio wa mugore abonye que no yuko había quedado oculta, atayoberanye, vino temblando y prostrándose aza a sus ahinda pies, agashitsi amwikubita y le imbere, declaró amubwirira delante de mu todo maso el y'abantu pueblo bose por qué causa le icatumye había tocado, amukorako, y cómo al instante había sido nuko sanado. akize uwo mwanya. Y él le dijo, hija, Aramubwira tu fe ati te ha mwana salvado. wanje ukwizera Ve kwawe en paz." kuragukijije, genda amahoro.
Y eso es kandi lo mismo que ivyo vemos ni navyo nyene tubona allí aho en la página 40 del libro de ku citas, rupapuro rwa 40 mu gitabo c'imirongo en el párrafo umurongo 321, 321 donde nos dice ahatubwira ngo de ese párrafo en la kuri uwo página murongo 40, ku rupapuro rwa 40 kuko hacatanga urupapuro bera ku rupapuro rwa 39 ariko reka turebe ku rupapuro rwa 40 desde arriba hay una partecita hejuru hariya kandi gace reka turabe aho nohera gusoma n'umurongo ndaraba hariya hari buryo yaho nari mpagaze aho hari inyubakwa imanitswe ngaho abantu bari ku murongo aribo bari bakikuje ihema bashika nk'ahantu hanze y'ihema umurongo munini w'abantu bose bari bahagaze ngaho bafise ikarata zo gusengerwa hanyuma mbona umugore ari ku gakinga kamwe kagendagenda aryamye ngaho umugabo inyuma yiwe yari ahagaze afise ibekiye ku buryo bw'uko bari bahagaze ngaho barindiriye ko bashikirwa umugore yariko yandika amazina n'ibindi hanyuma hariho ihema rishanje riri ngaho nta n'umwe yashobora gushika muri iryo hema imbere ndashaka ko muraba ivyo bintu kandi mwumvirize ingene murabitandukaniro rihari hanyuma numvise ikintu kimeze nk'uruhwa yagize ngo niko yaciye avuga ngo yarahushe nk'uko buri gihe vyama biba igihe cose dufise igikorane cyo kukirinda indwara niko biba uko niko buri gihe vyumvikana vyavuga rero muri ubwo buryo bivuga nk'uko ico gihe navyumva buri gihe nuko nyene vyamye namwumvise amvako agenda nca ndaraba mbona wa muco mwiza uri kumvako uja hejuru ya nyubako ntoya hanyuma numvise ikintu gitandukanye hagati y'umuco na marayika kuko wewe yarakiri kumwe nanje umuco wari wamvuye kuja kwa yanzu ntoya na mu marayika akiri karavugira inyuma yanje ari we yari umuntu ahambaye cyane yaravuze ngo tuzohurira hariya hanyuma ndavuga ntise ntahuye kubereke hariya arambwira ati raba urya mugore igihe yasohoka hariya ariko akagakinga k'amapine yari karasuguma agakinga hariya ku rundi ruhande umugore aramubaza ati vyagenze gute nawe aravuga ati ntavyo nzi gusa vyabaye narimaze imyaka myinshi ndi ku musego hanyuma haza wa muntu nawe afite za bekiye aramubaza bati ntavyo uzi yaciye aza ku gicaniro gushinga intahe rero murabe ngaho ivyo ariko aratwereka muri kano kanya muri kino gice ca 5 hamwe n'igice 8 muri Luka murongo wa 47 muri Luka gice 8 murongo wa 47 ingenewe uwo mugore yashinze intahe aravuga arashinga intahe ivyari vyamubayeko rero tubandanye muri Mariko igice ca 5 aho havuga ngo amubwira ukuri kose Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda amahoro ukire rwose icago cawe aca ku nyenyeri ya Dawidi nibuye kubiza furuka n'ibihe by'ishengero akivuga haza abavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati wa mwana wawe aracikanye aracagorera iki umwigisha ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe aburira uwo mukuru w'isinagogi ati ntutinye wizere gusa
Dibujó una estrella de David acapura allí. inyenyeri ya Dawidi ngaho Y no permitió ntiyakundira que siguiese nadie, uwundi muntu sino kujana Pedro, nawe Jacobo, atari y Petero Juan, na Yakobo na hermano de Yohana mwene nyina wa Y Yakobo. vino a casa del Bashitse principal ku de la nzu y'uwo sinagoga, mukuru y vio w'isinagogi el alboroto, asanga y a los que bariko lloraban y barakoma lamentaban induru mucho. barira baboroga Y cane. entrando, Yinjiye les dijo, arababaza ¿por qué alborotáis y lloráis? ati niki gitumye mukoma induru murira? Umwana ntahwereye ariko Y se arasinziriye. burlaban de él. Baramutwenga Siempre baramushinyagurira. hay burladores. Buri gihe hama hariho abatwengerereza abanegura, Pero miren, ariko más murabe él, echando fuera a todos, arabakumira hay bose que sacar a los burladores y a no los que gukuraho no creen abanegurana n'abatizera afuera. bose kubashiburira hanze. Tomó al padre y a la madre Ajana asa n'umwana na y nyina a los que estaban con n'abari él, kumwe y nawe entró donde estaba yigira la niña. haruguru aho ikiziga kiri, Tomando la mano de la niña, afata le ukuboko dijo, kw'ikiziga arakibarira ati talisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye ntibyuka. ahí dibujó otra estrella de Acapura David. inyenyeri ya Dawidi. Y luego la niña se levantó y andaba, Umukobwa aca pues tenía aravyuka uwo mwanya aragendagenda kuko yari amaze imyaka 12 la mujer con el flujo de avutse. sangre. Wa mugore yavirirana amaraso nawe nyene yari amaze imyaka 12 afise ico kibazo. Y se espantaron Baca grandemente, baratangara cane, pero él les mandó mucho arabihanikiriza cane ngo ntihagire umuntu n'umwe abimenya. que se lo diese, Arababarira que se le ngo diese de comer. arababarira ngo bamugaburire. Rero Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. aha mwe data William abandanya kuvuga Por lo tanto, ati kubw'ivyo rero la autoridad de Jesucristo ubutwara viene ububasha bwa Yesu Kristo buva mu y ijuru, la autoridad de cada kandi hijo n'ububasha y hija de bwa Dios buri muhungu n'umukobwa w'Imana nabwo nyene buva mu por ijuru medio del Espíritu Santo. biciye muri mpwemu yera. En este mensaje del Muri buno butumwa bw'umucunguzi wo mu muryango wa bugufi mwe data Branham yaravuze. aquí está en el de inglés, Aha hari ubw'icongereza en lo cual él habló allí aho we yavuze una parte, igice kimwe le escribió aquí en el de inglés, yanditse muri ubu bw'icongereza que está en la página 28. biri ku y rupapuro en rwa la 28 la mu 26 bw'isupanyoro ni ku rwa 26. nos dice Aratubwira ngo para que nosotros pudiésemos kugira ngo pudiéramos natwe ser dushobore que amor el Padre kugira ha urukundo derramado sobre nosotros, urukundo data yasutse kuri derramado twebwe, sobre nosotros, ubwo yasutse kuri para que twebwe nosotros, kugira ngo los natwe cuales éramos pecadores, ari twe twari abanyabyaha turi kure y'Imana, ser hechos cercanos a Dios, kugira ngo dushobore kwegera Imana kugeza ubwo tugera ubwo tuba abahungu n'abakobwa b'Imana atari abashumba. Ishengero ry'abanyamahanga ntiryigeze kuba ishengero ry'irishumba. Oya mugenzi, ishengero ry'abanyamahanga n'abahungu n'abakobwa. Mwebwe muri abahungu n'abakobwa b'Imana abarose mpwemu yera. Rero namba mwebwe tubonogo dutatu mukaja kure, ariko mwebwe mubandanije imbere kugeza mushitse kuri mpwemu yera, mwebwe muzoheza mube abahungu n'abakobwa. Rero abahungu n'abakobwa, ninde afise ububasha imbere y'Imana? Murabe iki kintu gikomeye cyane. Ninde afise ububasha bwinshi imbere y'Imana? Ni umumarayika? Umumarayika n'umushumba, umusuku. Ivyo ni vy'ukuri? Bobo n'abasuku bayo. Mbega wuri iki? Umwana wiwe, umwana wayo n'umukobwa wayo. Mbega ninde afise ububasha mu ijuru none? Umunyabyaha yakijijwe kubwo buntu, canke umumarayika mukuru ahagaze ku ruhande rwayo? Aha handitse ngo ngo ahagaze ku ruhande rwiwe, aho uko babisiguye kuko aha haravuga ngo aho ni mu kuboko kw'iburyo, ahagaze mu kuboko kw'iburyo. Standing aho ni mu ruhande rw'iburyo, ahagaze mu ruhande rw'iburyo. Abisomye mu Congereza ngaha ngene basiguye bavuze ngo ni
iburyo, ariko muri aka gace parado a la aha derecha. ni ahagaze mu kuboko kw'iburyo. O un arcángel que está Canke parado a umumarayika su mukuru derecha. ahagaze iburyo bwiwe. El pecador que ha sido Umunyabyaha salvo por yakijijwe gracia n'ubuntu tiene más autoridad afise en el ububasha cielo bwinshi mu que el ijuru arcángel que kurusha está umumarayika parado mukuru ahagaze a su derecha sin pecado. iburyo bwiwe atacaha afise, Porque él es un hijo. kuko Un n'umwana. hijo tiene más Umwana autoridad afise social ububasha por bwinshi su kurusha umushumba, niko biri. Y él escribe en el inglés, Yandika mu c'icongereza ati abana tiene más autoridad en el bafise cielo ububasha que los bwinshi mu arcángeles. ijuru kurusha abamarayika bakuru, aribo arabasuku, abashumba. Nos olvidamos lo que somos. Ntitwibagira ico turi, Nos olvidamos muchas veces. turibagira ico turi, akenshi turavyibagira. Nos olvidamos muchas veces. Turiyibagira que nos inshuro hizo lo que nyinshi Después ko que yatugize llegamos ico a ser turi, lo que somos, tumaze kuba rero ico turi, entonces nos nuko olvidamos rero cómo turiyibagira llegamos aquí. ingene twashitse ngaha. Ahora vean Rero murabe cómo es esa autoridad ingene buno bubasha bw'ikirenga, de un hijo. ingene buno bubasha bw'ikirenga bw'umwana bumeze. Murabe nico En gituma el libro de los sellos mu gitabo c'ibimatanijwe dice allí estaba aho haravuga el arcángel Gabriel, allí hari estaba hari el umumarayika ángel mukuru Miguel. Gaburiyeli, hari Dice, umumarayika pero mukuru Mikaheli, aravuga tenía que ser atariko un yategerezwa kuba ser humano digno ikiremwa muntu de kibereye, tomar el libro. nico No podía cari ser- gushobora o sea, gufata tenía que ser un hijo. igitabo. Ntiyari gushobora ni ukuvuga yuko ategerezwa kuba umuntu, umwana. Vamos a ver si encontramos esa partecita Reka allí. turebe ko twotora ako gace. Ahora ya van viendo algo ahí muy, Rero aha pero que muy grande. turiko turaraba ikintu gikomeye kandi gikomeye cane. Mira página 75 Ku rupapuro rwa 75 hepfo del libro de los sellos. mu gitabo c'ibimatanijwe yaravuze ngo El Redentor se uyasabye apareciera yuko si umucunguzi fuera w'abugufi posible. agaragara Juan iyo entonces biba dijo bishoboka. que no había Yohana hombre yavuze yuko ata muntu n'umwe yari aharabereye, que no habían personas ntibisobanura yuko ata abantu babereye bari bahari, nk'akarorero nk'umumarayika mukuru Mikaheli na Gaburiyeli. Ariko mwibuke kandi yuko yategerezwa kuba umwe asa natwe. Recuerde, Mwibuke Juan dijo que no Yohana había yavuze hombre digno. yuko ata muntu n'umwe yari aharabereye, ntiyavuze ngo abamarayika canke abaserafine bobo nta vyaha bari bafise, Estaban en una categoría bari bari mu rugero rutandukanye, bari ahantu habonyene, ntibari bwigere bagwa. Ariko wowe yateruza kuba umucunguzi wa bugufi, nta muntu n'umwe yari aharabereye, kuko ata muntu n'umwe yari ahari yacunguwe. No había hombre digno ni Nta muntu n'umwe yari abereye no kukiraba, yateruza kuba umuntu asa n'abantu. Por eso él lo toma, Nico gituma gifata, dice que bivugwa ko lo toma de la diestra de Dios. agikuye iburyo bw'Imana akakizingurura mu ijuru, akakizanira umuntu, ikiremwa muntu. El ángel lo llamó, pero no fue hallado. Marayika yarahamagaye ariko ntiyigeze aboneka ahantu na hamwe, nta n'umwe yari abereye, nta musenyeri cyangwa umusenyeri mukuru cyangwa umuherezi canke muri urwo rukurikirane rwabo, nta n'umwe yabo mweranda, nta n'umwe yari abereye kuraba ico gitabo. Ivyo birakomeye ariko nivyo Bibiliya ivuga, gusa ndiko nsoma ivyo Yohana yavuze. Ahora, sigue Rero diciendo nuestro banaya hermano kuvuga muri Data William, permanezca con su fe puesta en Cristo. ukaguma ukwizera kwawe kuri Kristo, ukizera ibyasezeranijwe Siempre colocando buri su fe gihe, firme en ukwizera la kwawe palabra kukama de Dios, gushikamye mu ijambo no ry'Imana. haciéndose de ilusiones la persona. Umuntu ntaheza ngo ahwihwishe, ahubwo yizera ibyavuzwe kandi bizoba ukuri. En el mensaje obras, Ubutumwa es fe ibikorwa expresada. ni ukwizera kugaragajwe. Nos dice nuestro hermano Branham en la Aratubwira muri Data página Branham ku rupapuro 15, rwa 15 abajo dice hepfo haravuga ngo 16, 15 werekeza ku rwa 16, como cuando usted está aprendiendo a nk'igihe nadar, wewe uri kuriga koga. ustedes saben Mwe murabizi cómo es. ingene bimera, Usted wewe
chapotea el agua, wewe cruza la piscina, uraja mu mazi hanyuma ukajabuka hace un ruido ahí. ku nkombe aca Lo hice. agira urwamo nk'uku huku Ahora, urabikora después que usted aprende rero a nadar, umaze kwiga koga estos movimientos son más graciosos. Y usted haza no se ibintu agota bikomeye mucho. cyane kandi wewe Vean, eso es. naho ubwo hoze bikomeye cyane wewe ntutwagwa cyane rero wewe wige kubikora Y escribe cuando uno yandika ngo aprende iyo a umuntu obrar yize gukora y cada hacerlo y corta cada ubikore esquina kandi y lo ukureho hace buri mejor. mfuruka yose Y es mucho bituma más bigenda fácil. neza kandi biroroha cyane Un niñito umwana muto que nunca haya caminado atigeze podría kugenda tratar de bajar yoshobora por este kugerageza pasillo aquí. kumanukira Él muri se caería una docena de veces. muri rino barabara ngaho yogwa hasi inshuro nyinshi akaruha imbere yo gushika hariya ariko umuntu azi kugenda wewe Podría bajar por ese atumbereye pasillo. yoshobora guca muri ino nzira Mira, nota lo que está kandi ntiyonamenya n'ibyo ariko arakora murabe wewe yari afise ibyo Eso mu es gutangura lo que él es ahora. ivyo nivyo rero ari ubu Bueno, ni vyiza es la misma forma ni bwa buryo se nyene predica sanidad divina. iyo hariko haravugwa O cualquier gukiza otra indwara cosa. canke ikindi kintu A icyo medida cose que usted avanza, uko wewe utera imbere usted empieza wewe a utangura kwiga aprender. Y escribe avanzando, se yandika aprende. ngo mu gutera imbere uriga Si usted no aprende, wewe utize hay algo malo. hari ikintu kibi Vea, usted murabe tiene que aprender. wewe utegerezwa kwiga Y usted tiene que kandi aprender wewe cómo utegerezwa aceptar kwiga a Dios ingene y wemera lo que Imana realmente significa. n'ico mu by'ukuri bisobanura Nosotros lo twebwe pedimos algunas veces. twebwe rimwe na rimwe turabitakaza dukosore twebwe rimwe na rimwe turemera tukavuga tuti ni byiza Este individuo no atujya tiene muntu suficiente fe. ntafise ukwizera guhagije atujya muntu ntakora ibi n'ibi Allí hay una aho razón para hariho eso. impamvu Hay una y'ibyo razón. hari impamvu Algunas veces rimwe na rimwe es pecado sin confesar. ni icaha kitatuwe Usted puede derramar wewe un galón de urashobora aceite sobre una persona gusuka icupa y ry'amavuta gritar ku hasta ponerse muntu ronco. agasemerera cyane kandi ibyo ntibizigera bikuraho iyo dayimoni oya mugenzi utereza kwatura ibyo Escribe confesar. yandika ngo kwatura Eso es lo que dice el nibyo discernimiento. bivugwa rero nibyo bivuga ukugenzura Y corrija eso. yamubwiye ngo genda ukosora ibyo ico kintu cirukane ugihindire hanze Dice esa mujer allí. murabe ivyo uwo mugore yakoze hariya O sea, no kuvuga esto que nos está mostrando aquí el ibi hermano Branham, ariko aratwereka nga hamwe data Branham murabe pero se es tan lento haciendo eso, ariko yaritonze cyane mu gukora ivyo murabona hanyuma luego el resto de hanyuma ellos se pone abandi como así, basigaye baca baba ah, abatizigirwa barihebura ati sinzi ntazigera ashikira ngo asengere encontrar una forma ariko turashaka kurondera que uburyo establezca ubwo la verdadera base de la hashigwaho sanidad divina. ukuri Él en este mismo ishingiro mensaje, ry'ukuri ryo gukira indwara muri ubu butumwa al nyene principio por allí, por la página, aha mu ntango nko ku rupapuro miren la página 3, muraba urupapuro rwa gatatu él nos dice allí, we ngaha aratubwira ahora esta noche rero iri joro yo estaba, nari ustedes estuvieron mwebwe hasta muy tarde mwebwe anoche. Voy a mwatevye tratar nijoro de no hacer eso esta noche. ngiriye kugerageza kudakora ibi Termino mi nijoro narración. Yo estaba pensando nsozera ibyo sobre ndiko ndavuga esta noche predicar sobre iri joro un tema ndaza kuvuga ku del cigwa rapto de kijanye no kunyakugwa kw'ishengero Este fue el 26 aha hari de 26 noviembre de z'ukw'icumi na rimwe mu 1935 y el rapto fue, ukunyakugwa nako fue el rapto en el diciembre, habaye ukunyakugwa ryari mu kw'icumi na kabiri igitabo c'imirongo murashobora kubirondera porque él iba a predicar. kuko we yaragiye kuvuga murabe yavuze ngo ukwizera ni ibikorwa Y él bigaragajwe estaba pensando predicar ese tema. ibikorwa no kwizera kugaragajwe yari kwiyumvira rero kuzovuga kuri ico cigwa ariko yaciye abireka Ese busca los extractos del 65 murondere umurongo 35 y ahí podemos kw'iherezo ver la fecha del aho rapto. turashobora kubona itariki yavugiye ko ubwo butumwa bwitwa ngo ukunyakugwa canke izamugwa itariki zine z'ukw'icumi na kabiri 12 del 65, o sea que lo itariki predicó luego. zine z'ukw'icumi na kabiri 35 kuvuga yuko yavuze hanyuma itariki zine z'ukw'icumi na kabiri aha naho hari 46 ariko
ya movido por Dios, ariko ngaha yari yamaze kurongorwa n'Imana kugira ngo yereke ishengero ikintu gikomeye cyane. yo estaba pensando sobre esta Nariko noche, ndiyumvira sobre muri iri joro un kuvuga tema ku cigwa citwa ku kunyakurwa kw'ishengero, cómo las condiciones, ingene como lo veo en la ibintu escritura, bimeze, ingene bigaragara mu qué byanditswe. condiciones tiene que estar la Mbega ni iglesia gute ishengero para, ritegerezwa kuba rimeze kugira ngo rinyakugwe, y qué sucederá kandi bizogenda gute neza neza imbere de que ocurre el rapto, y'uko haba y cómo ukunyakurwa, sucederá. canke bizogenda gute, yandika ngo ukunyakurwa. Y el hermano William escribe allí Mweza William yandika ngaho ngo una forma que uburyo establezca uburyo la verdadera base hashigwaho de la sanidad divina. ishingiro ry'ukuri ryo gukira indwara. Ivyo byanditse ku rupapuro rwa 16. Ahora sigue diciendo el hermano Rero Branham, abana kuvuga página Manda 16. Branham ku rupapuro rwa Ahora, 16 tal rero como dije anoche, nk'uko nabivuze nijoro, un don ingabire es ingabire maravilloso, ni pero usted no puede irakomeye fundarse cyane, destino ariko eterno we en ntushobora dones. gushingira akazoza kawe gahoraho ku ngabire. We ntushobora kwigira umuntu adasanzwe wisunze ikintu giciye bugufi gito. Ingabire ni ikintu gitoya cyane, kandi Satani Puede personificar arashobora cualquier kwigana don de buri ngabire yose y'Imana. Dios, hacer algo Arashobora gukora exactamente ikintu igual. neza neza gisa n'icyo. Murabona neza neza. Nuko rero dutegerezwa kugaba kuri ibyo. We mu gitabo c'imirongo aho hari umurongo ku rupapuro 16 rwa 16 nos dice aratubwira del párrafo ku murongo 122. w'122. Miren, hablando Urabe de esto de ariko los dones, aravuga kuri ibi bijanye n'ingabire. yo fui solo inspirado de Nagiye hablar gusa esas palabras mpumekewe kugira ngo mvuge ano majambo no kubabwira yuko umunsi w'ubwiza, yuko ingabire zose zo mu ishengero ko zose zizoshirwa ku ruhande así como lo era. nk'uko Y el biri, Espíritu Santo kandi mpemu yera tomará la ubwiwe iglesia azofata en ishengero tal control de amor, mu bugenzuzi bw'urukundo, kandi azoza kugeza ubwo abarwayi bakira, impumyi zizobona, ibimuga bizotambuka, las manos sean puestas ata sobre kuboko kuba barambitsweko, bo gusa bazoba ubumwe bukomeye. Acapura ku ruhande rw'iburyo ibigere kubiza ufuruka n'ibihe by'ishengero, ibigere kubiza ufuruka yandika ngo urukundo, y arriba escribe hejuru naho la yandika visión de la carpa iyerekwa gihema. en el octavo día. Ku munsi w'umunani Los dones serán quitados. ingabire zizokugwaho, Amor divino urukundo rw'Imana tomará la iglesia, ruzofata ishengero, abarwayi sanados. bazokira. Y al lado escribe también Ku ruhande naho nyene yandika ngaho ku ruhande rw'iyo paragrafe k'uwo murongo yandika ngo mwiyerekwa ry'ihema, urukundo rw'Imana. Acapura iyindi nyenyeri ya Dawidi. Vuelvo y lo repito, Reka arriba ndabisubiremo hejuru del extracto y'uwo murongo yanditse ngo mwiyerekwa ry'ihema, ku munsi w'umunani los dones ingabire serán quitados. zizokugwaho, Amor divino urukundo rw'Imana tomará la iglesia. ruzofata ishengero, Pon una coma. Los agakwabo enfermos sanados. abarwaye bakire. Y en el ladito ahí, Ku ruhande gato la ngaho de izquierda escribe en la ibumoso yanditse ngo mwiyerekwa ry'ihema, amor divino. urukundo Y rw'Imana la piedra angular. n'ibuye Y rikabuze la furuka estrella de David con hamwe n'inyenyeri ya y la Dawidi estrella de dukosore David n'inyenyeri ya Dawidi ngaho. comenzando el párrafo 122. Hariko hatanguriye uwo murongo w'122. Ahora sigue diciendo aquí. Rero abana kuvuga ngaha aho twari twagarukirije mu bikorwa no kwizera kugaragajwe ku rupapuro rwa 16, nk'uko nigeze kubigaragaza ku bijanye no kuvuza induru. Nabonye amadayimoni avuza induru avuga mu ndimi, nabonye amadayimoni avuga mu ndimi. Nivyo we aravyigana, si ibintu by'ukuri, ariko aravyigana akabigaragaza nk'uko umengo ni ivy'ukuri. Kandi rimwe na rimwe abantu batazi itandukaniro bavuga yuko ivyo ari ivy'ukuri mu gihe atari ivy'ukuri, kandi ivyo babikora bakiza n'indwara. Hariyumviye ati ni vyiza, ati ntibigumbagumba, sivyo. Ni ukwizera k'ukuri kutavanze n'ivyo Imana yavuze yuko ari ukuri,
kandi ibyo birabasiga igihe babisize rero nta n'umwe ashobora kubanyiganyiza bazoguma ngaho. nuko rero baca bakuraho izi mfuruka tubandanye ku rwa 17. rero ukwizera no guhishurirwa kw'Imana, rero ukwizera no guhishurirwa, yandika ngo ukwizera no guhishurirwa. ndashaka ko mu makanya gato no guhishurirwa we ku bw'ubuntu bwiwe yaraguhishuriye wewe, suko wewe wakoze ikintu na kimwe ubwo bwawe ntushobora no kure mu kwizera. wewe namba nta kwizera ugira, uko waguhawe n'ubuntu bw'Imana, kandi Imana wewe iraguhishurira. nuko ukwizera no guhishurirwa, kandi ishengero ryose ry'Imana rishingiye ku kwizera. no kuvuga ni nk'urya mugore yarahishuriwe we yuko amukozeko yuko acakira, yarahishuriwe ibyo. nuko rero aho Imana yamuhaye ukwizera muri ibyo. rero murabe icyo abana yavuga ngaha muri data William, hamwe n'ububasha umuntu arakora mu gikorwa c'Imana kugira ngo wahinduke ukuri ibyo yasezeranye byose. niko byabaye no mu gihe ca Nowa yari afise ububasha, yari afise uguhishurirwa, yarashingiye inyubako yiwe y'ubwato, yarayishingiye ku by'Imana yamuhishuriye, kandi Imana yaramufashije. nuko araheza aracika arakira umwuzure n'umuryango wiwe. ku rupapuro rwa 32 mu gitabo c'imirongo, ku murongo w'amajana 547 haravuga nk'uko dufise hano sekibi atonona kiretse arashoboye kuronka ikintu akoreramwo. hejuru yandika ngo sekibi ntashobora kugira ico yonona adafise uwo ariko arakoreramwo. ku ruhande naho aho yandika ngo inzoka, Kayini, Yuda, Antikristo, igikoko. we arabafise mwibuke umwe sekibi yaterwa mwa kariya karere, bo bari bafise bashaka gukora ibintu byinshi bibi. nuko rero bashaka kuja mu ngurube. nuko rero sekibi ateruza kuronka ikintu akoreramwo, umuntu ashobora gukoreramwo, kandi ni nako n'Imana nayo nyene ikora. yo iteruza kubidufise twebwe, yoyo ishingiye kuri twebwe kugira ngo ikore biciye muri twebwe. yandika hejuru ngo umutwe ukeneye umubiri kugira ngo ukore. abana kuvuga muri data William, Imana mu ishengero ryayo, mu yandi majambo buri muntu agize ishengero ryayo yamuhaye ububasha, kandi ni ngombwa yuko buri mwizera Kristo amenye uwo ari we Kristo n'uwo ari we no kuvuga ngo wewe uriwe uwo muntu, kugira ngo aheze amenye iby'Imana yamuvuze ko n'ibyo yamvuze ko jewe muri kino gihe ca nyuma, kandi n'ibintu bazoba ariko barakoramwo abantu bose bagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. nico gituma hakenewe ko tugira ubumenyi by'Imana ishaka ko bikorwa muri iki gihe ca nyuma, tukamenya ibyasezeranijwe yuko bizokorwa hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi tugakora mu migambi yose mu buryo hamwe n'iyifadika yasezeranijwe ko izociswa kuri uno munsi wa nyuma, kuko ibikoresho Imana izokoresha bazoba arabizera Kristo bo ku munsi wa nyuma, nk'uko muri buri gihe yakoresheje abizera bo mu bihe byaheze. byongeye kandi mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 55 murongo
476 w'amajana dice, 46 haravuga tal y como su fe sea soltada, nk'uko ukwizera esa es kwawe la cantidad kumeze de poder que ustedes pueden tener. icyo nico gitigiri c'ububasha ushobora kuronka kuko muri wewe Porque en ustedes mora kuko el muri poder wewe habaye para hacer ububasha cielos y tierra. bwo gukora ijuru n'isi. Imana iba muri wewe kandi mwebwe muri abahungu n'abakobwa b'Imana. Amen. Aho niho mwebwe muri, ariko ni ukwizera kwawe. Yesu yavuze ngo bikubere nk'uko ubyizeye. Wowe ushoboye kwizera ibintu byose birashoboka. Icyo twebwe dukeneye uyu munsi si ugusenga dusaba ububasha bwinshi. Urafise ububasha bwinshi bwo kurema n'isi nshasha. Icyo ukeneye ni ukwizera kugira ngo ukoreshe ubwo bubasha. Icyo ukeneye ni ukugenzura ubwo buzima, hanyuma ukabaho ubuzima bwejejwe kugeza ubwo iyo wewe usabye Imana ikintu icyo cyose wewe umenye. Twebwe turafise ivyizigiro ko Imana ibyo bintu izobikora. Hejuru yandika ngo uguhishurirwa, ukwizera ko gukoresha ububasha. Ku ruhande yari yacapuye inyenyeri ya Dawidi, atari nini nk'iya mbere. Hepfo naho yari yanditse ngo ukwizera, acapuye iyindi nyenyeri ya Dawidi. Mu butumwa kubwo kwizera ubona ibitaboneka, Gavuga 15 z'ukwi12 muri 2004 muri Jalapa, Veracruz, Mexique. Ndatawuriye maratubwira ngo mbega niki kwizera ibitizegwa, kwizera ibintu umuntu atashobora kwizera. Ariko Aburahamu yari karabibona kubwo kwizera. We yari karabibona kandi akabyizera n'umutima wose. Mu yandi majambo byarahindutse ukuri mu buzima bwiwe ibyo yizeye. Kubw'ibyo rero, kubwo kwizera turashobora kubona ibitaboneka, turashobora kubona ibintu twipfuza, ibintu dushaka ko Imana iduha, turashobora kubibona kubwo kwizera, tukabyizera n'umutima wose ngaha, kandi tukabisaba Imana bizoza byoroshe cyane nk'uko. Cyo gituma Yesu mu ncuro nyinshi igihe haza abantu kuri we kugira ngo bamusabe ugukira indwara, amagara meza, yaravuga ngo bikubere nk'uko byizeye, nuko bagaca bakira. Murabona, abari bafise ukwizera kugira ngo basabe Kristo, bakizera yuko bakuronka. Kristo yababwira ngo bikubere nk'uko byizeye, kandi baca baronka ibyo basaba. Abari bafise ukwizera. Muri buno butumwa nyene turiko turasomamwo ibikorwa no kwizera kugaragajwe. Ku rupapuro rwa 26 haratubwira ngo hagati mu rupapuro. Haleluya. Twebwe turazi aho turiko turaja hariho ku iherezo ry'uru rugendo. Imana yarabisezeranye. Hariho isi iri hariya hirya y'uruzi. Ntimutinye mu gushinga intahe. Amen. Mushoboye mwebwe kuyishurirwa ntimwogira ubwoba. Mwebwe naco bibatwaye n'ubwo isi yose ibyo bovuga, mwebwe ntabwo bamwogira. Mu gihe mwebwe muhishuriwe, uko niko kuri kuva ku Mana. Nuko wewe ntushobora gutinya. Bitari uko naho, nuko wewe urashobora gutinya. Dawidi ari nk'umwungere yagaragarije ingabo zose zo muri Isirayeli ukwizera yarafise uko yizera Imana. Rero hariya hakurya hari Goliyati, nawe yarahagaze ngaho ariko arakora. Ni kuvuga Goliyati yari ngaho yiteguye, yararuta cyane rwose Dawidi. Yarafise intoke
Cuando estaba leyendo, me puse a doblar una hoja. aho nariko ndasoma naciye Pero si uno nzinga la atraviesa, urupapuro pues más o menos de punta a punta tiene unas 14 pulgadas. ariko umuntu aravye hirya no hino yoshobora kubona yuko ari nk'urupapuro ruzinze nk'uku aha hagati na hagati A esta puntita hay 14 kuva ngaha kugeza ngaha rero niho hari izo santimetero kugira ngo mwumve ibyo mweza tabrana muri karavuga rero mwiyumvira urutoke namwe nkuru rungana nk'uko muraba uburebure bwago Es un animal, uko niko rero yarameze es una bestia. wamengo ni igikoko cari nk'igikoko murabe Mi mano, nk'ukuboko kwanje murabe ni gatoya ugereranije n'ibyo ariko murabe urutoke rwiwe yavuze yuko urutoke rwari rufise santimetero nk'izo mwiyumvire nk'aka kari ngaha ufatirije n'urwa 14 lejísimo, rwari rurerure cane con una mano nada más le cubría el ukuboko gusa hombre de hoy. kwari urutoke ukuboko kwiwe kwari kungana n'umuntu w'uno munsi ni ukuvuga ngo ukuboko kwangana n'umuntu wese kuko kwari kurekure cyane haravuga 14 pulgadas de largo. Y era kwari ufise grande, santimetero era nyinshi kandi yari muremure cyane mu bafilisite grande. yari umuntu muremure cyane munini cyane Noten a David, kandi murabe Dawidi nawe yari muto cyane yari muto cyane kugeza ubwo atari gushobora no kuba mu ngabo podían usarlo. we ntiyari gushobora bene wabo na Dawidi bari banini cyane abo bandi bene wabo Estar en el ejército. ni ukuvuga yuko bari gushobora kuba mu ngabo Así que sus hermanos nuko rero estaban bene wabo bari mu ngabo Entonces, bari Goliat se mu estaba ngabo adaptando. nuko Goliyati rero yariko ari yandika ngo Goliyati na Dawidi rero mwibuke yuko Dawidi yahishuriwe Parte muy importante. iki ni igice gikomeye cyane Fue revelado a David. Dawidi yarahishuriwe we yariyumviriye Aquí está el ejército del Dios ati viviente. ngizi ingabo z'Imana nzima zihagaze mu gihugu cyabo hariya naho hariho umufilisitiya atakebwe Esta noche lo llamaremos iri joro turamwita kanseri turamwita ikimuga lo llamaremos turamwita influenza, enfermedad, influenza lo llamaremos orgullo, jactancia, turamwita amanyama turamwita indwara turamwita cualquier enfermedad. indwara iyo ari yo yose Está representando allí a Goliat. izo zose zishushanya Goliyati Esta noche lo llamaremos aravuga ngo cáncer, uyu munsi turamwita lo kanseri llamaremos parálisis. turamwita Por supuesto ikimuga pararize que David no hacía nuko rero pareja Dawidi para él, ntiyaragereranywa nawe nta namwe bari no era bahuriye su pareja, ntiyasa nawe gigante como ese. yari muremure cyane cyari kigatanya ugeranije na Los Dawidi hombres de aquel, abantu los hombros de aquel hombre ibitugu by'uwo muntu probablemente mu medían by'ukuri 10 byapima o 12 pies de hombro a hombro. imikono 10 uvuye ku gitugu ukageza ku kindi mwiyumvire namwe imikono 10 cyangwa 12 Eso coge bastante. izo ni nyinshi cyane Probablemente medía 14 o by'ukuri 15 pies de altura. yapima nk'imikono 14 aduga hejuru yandika ngo Goliyati imikono 14 akarongo mikono 15 y'uburebure Y de hombro de 11 a 12 pies. uvuye ku ibitugu navyo byapima imikono 10 na 11 O sea, aquí está hablando de David. Una Aha, espada ariko avuga para kuri él Dawidi. era como una aguja de inkota tejer. kuri we rwari nk'urushinge mwimvire namwe rwari nk'urushinge rwari nk'urwara rwa tahashi mu by'ukuri yari muremure cyane mwimvire namwe yarapima imikono 20 y'ubwaguke bivuga yuko urwara rwiwe rwari rupima Pequeño David parado allí Dawidi nawe yari ahagaze con ngaho un pedacito de cuero de cabra o de oveja amarrado. ari nk'akantu gato cyane Pero fue revelado akantu gato cyane ariko yari yahishuriwe de David. yandika ngo Dawidi La revelación le pegó. guhishurirwa kwamuguyeko
Amén. Él dijo, amen. el Dios que me libró Yaravuze de las ati garras del imana oso, yandokoye que me mu libró maboko de las y'idubu, garras del león, yandokoye cuánto mu más byara entregará el by'intare. filisteo incircunciso en mi mano. Mbega ntiza kungaburira umunyafilisitiya w'intakebwa mu maboko yanje. Aha naho nyene Esa revelación que le fue dada a David, haratubwira guhishurirwa Dawidi yahawe mu butumwa bwiswe ngo kugerageza gukorera igikorwa Imana bitari mu bugombe bwayo, bidahwanye en la n'ubugombe ocasión que bwayo. fueron a mover el arca, Igihe aho bari bagiye kunguruza isanduku, ni murabe ku rupapuro rwa 34. noten aquí Ati haratubwira hati nimurabe ngaha en nuestro texto, muri iki gisomwa cyacu, nimurabe Dawidi umwami wa Isirayeli tuvo la revelación we yararonse de traer el uguhishurirwa arca de Dios bwo de kuzana nuevo isanduku a su y'Imana bundi bushasha mu kibanza cyayo. Y allí él escribe David, Aha tuvo la yaranditse ko ngo revelación. Dawidi yaronse uguhishurirwa. Eso ellos nunca la consultaron en los días de Saúl. Ubo ntibigeze babikora mu minsi ya Sawuli, kuko Sawuli yari yayovye. Ellos no consultaron Rero el bo arca, el pacto, ntibarinze en los días de kubaza Saúl, mu gutwara isanduku y'isezerano mu minsi ya Sawuli, y kuko se we había apartado de yari Dios. yayovye yitandukanya n'Imana. Rero Dawidi Rápidamente, mwako kanya nyene con ningogana inspiración. ningoga Ahora ahumekewe. noten esto, Rero ibi mubibone, es un texto muy traicionero. ni gisomwa No lo toma en la forma correcta. kirimo ibintu bitaryoshe mwebwe mutabifashe mu buryo bubereye. Yaranditse ko ngo igisomwa kirimo ibintu bitameze neza, kidafashwe mu buryo nyabwo. Ni ukuvuga ko ivyanditswe Hay que tomarlas en la forma ni correcta. ukubifata umuntu abirabiye mu buryo nyabwo, kuko bitagenze uko Algo traicionero. ku muntu bica biboneka ari nk'ikintu Y yo kibi. siento que la hora está Kandi llegando je ndumva yuko en isaha que iri kiregereza, debemos ser hombres aho dutegerezwa kuba en vez de abantu recién nacidos, debemos tener aho kumera nk'inzoya cosas ziheruka de kuvuka, dutegerezwa kurya inyama zikomeye hako tunywa amata. Ni murabe Dawidi umwami wa Isirayeli, acababa de ser ungido umwami yari arangije gusigwa o elegido rey. canka acaguwe atowe nk'umwami. Samuel lo Samweli ungió yaramusize por la voluntad de Dios. kubw'ubugombe Y él fue bw'Imana. absolutamente We rero elegido neza neza yabaye umwami yatowe n'Imana atagukekeranya. Aha rero niho yari ari, uguhumekerwa kumuzako revelado a David. byarahishuriwe Dawidi, we yararonse uguhishurirwa. Nta wundi muntu n'umwe yari yarigeze kuvuga ikintu kijanye n'ivyo. Atereka tugende tuzane isanduku, kuko ubugombe bw'Imana nuko tuba dufise isanduku iri kumwe natwe. Por esta arca, Reka tubaze Imana kubw'iyo sanduku, algo muy noble. ikintu cy'agaciro gikomeye. Ntimuvyizeye mwebwe? Ni vyiza. Aha rero arabandanya avuga ati, Donde nos detuvimos en aho la twari página tugejeje ku 27, rupapuro rwa sus 27, hermanos ati abo bavukana mu gikorwa cyo mu butumwa bwitwa ngo ibikorwa no kwizera kugaragajwe, abo bavukana bari bafise ububasha bukomeye bwo kubikora. de Saúl Umutwe n'ibitugu bya Sawuli por encima de su ejército. byarasumba ingabo No ziwe, fue revelado a ariko ellos. murabona bo ntibabihishuriwe. O sea, los 7 ángeles, No a los kuvuga 7 hermanos de abavukanyi indwi ba Dawidi bobo ntibabihishuriwe. Amén. Allí Amen. ellos Nivyo creían bo bari que bizeye podía ser hecho, ko byoshobora gukorwa, bo bari bizeye ko Imana yari ishoboye pero no kubikora, fue revelado a ellos. ariko ntibabihishuriwe. Escribe, ellos Yaranditse creían, ko ngo bo bari bizeye ko Imana ishoboye kubikora, pero le fue revelado a David. ariko byahishuriwe Dawidi. Mira, los 7 ángeles Nimurabe mensajeros abamarayika de la n'umwanditsi bo mu iglesia bihembwe by'ishengero, también nabo nyene ellos creyeron barizeye cumpliría la promesa ko Imana izoshitsa del isezerano establecimiento del reino, ryo kwimikwa k'ubwami, de tener ese cambio del kandi reino ko de los hobaho gentiles impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga hakaza ubwami bwa Mesiya. Ariko bo ntibahishuriwe ingene Es el primero, un bigenda. mensajero Ubwa mbere dispensacional yategezwa kuba ari intumwa y'ikiringo, kandi vyategezwa kubera de piedra mu angular gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, y bajo una dispensación kandi bikabera mu kiringo correspondiente, la kijanye dispensación navyo, del reino. ikiringo c'ubwami. Y no le fue revelado a él Kandi ntibabihishuriwe cómo ingene sería que Dios estaría vyogenze uko Imana peleando yobaye iriko iragwana urugamba, iriko iraronka intsinzi de el Goliat de este tiempo, kuri Goliyati wo muri iki gihe, que es la bestia, el ari falso wari profeta, igikoko, anticristo, umusigwa, hombre de pecado. umuvugishwa w'ikinyoma, antikristo, umuntu w'icyaha. Bo ntibabihishuriwe, Pero al octavo, sí, ariko uw'umunani we egome
El octavo, uw'umunani sí, wewe egome arazi ingene abikora allí David nk'uko byabaye hariya kuri Dawidi. Dawidi yari abizi kuko yari yabihishuriwe iba a terminar ingene con Goliat. yari kurangiza Goliyati, Pero no fue revelado a ellos, ariko bo sino ntibabihishuriwe, fue revelado a David. ahubwo byahishuriwe Así Dawidi. que ahí está la diferencia. Rero aho hari itandukaniro, Justamente ahí. neza neza aho niho riri. Si a usted le es absolutamente revelado, Wewe ubihishuriwe neza neza ko Imana igiye usted va a kugukiza, ser sano. wewe uraheza ugakira, Usted lo recibirá. wewe urakira uko No importa que gukira. ande mal con usted. Ntacyo bitwaye icyo wowe urwaye icyo ari cyo cyose, ni itandukaniro ryoba rihari. Que David y Goliat. Byoshobora kuba ari ibintu bibi kurusha ibyo byabaye kuri Dawidi na Goliyati, ariko ubihishuriwe wewe. Y noten Kandi cuando murabe, fue revelado, igihe byari byahishuwe, perdió el miedo. Dawidi yaciye atakaza ubwoba, yaciye ahera ubwoba. Yaranditse ko ngo igihe Dawidi yabihishurirwa we yaciye ahera ubwoba. Hoy cortaré tu cabeza. Yaravuze ati uyu munsi ndaguca umutwe. Amen. Ningoga na ningoga. Nuestro Dios por gracia. Imana yacu En ese kubw'ubuntu momento crucial, muri wa mwanya ugoye, tiene que ser hecha, igihe ingingo ibitegerezwa gufatwa, produjo la gracia ya Mana nyene yatanga ubuntu kuri wa munsi, aquella semilla de fe. ikareka hagakora kagwara ubuto bw'ukwizera muri wa musore yari aremvye, ikabona mu mutima wiwe iyo Mana En nyene este momento crucial, mu ako kanya kaba kagoye puede cyane, levantar a esa mujer irashobora guhagurutsa silla de ruedas. uriya mugore ari ku gakinga basunika, Así lo pueden n'uriya mugabo bashoboye kuvyizera, hamwe n'izo ngorane zose bafise, igihe ako gatete kukwizera ubu bihishuriwe. creer. Fe dice, Ati hamwe mugize ukwizera, niko ivyanditswe bivuga, kungana n'agatete ka sinapi, mwabwira uwo mutetsi muti shinga ukuje hariya kandi ukajayo, y no me importa cuánto kandi tiempo ntacyo bimbwiye igihe cyose vyofata uko kingana. Rero murabe, al otro lado. cya kigatanya cyari ku rundi ruhande hakurya cyo nticyavyizeye. Aha yariko aravuga kuri Goliyati, we ntiyavyizeye ibyo Dawidi yagira kore, Tampoco lo cree el cáncer. na kanseri nayo ntivyizera. Y dijo, We yaratwenze aravuga ¿soy yo un perro? ati mbega je mbaye imbwa, Mandan ustedes a ese niño, a este niño, para que pelee con mwebwe murungitse ako kana ngo kaba ariko kagwana nanje. te levantaré en la Aravuga punta de mi ati espada ndakumanika ku isunwa y dejaré que ry'inkota las aves yanje, coman tu carne. ibisiga bijye inyama Desde luego zawe. que él tenía todo de su parte. Kuko byose yari abifise ku ruhande rwiwe, ariko murabona ko ivyo bitahungabanije Dawidi na gatoya, kuko yari yahishuriwe, Tenía fe we yari en afite lo que estaba ukwizera mu byo yariko arakora, haciendo. Él sabía que iba a hacerlo. we yari azi ko aza kubikora, Y si lo hizo, kandi fue porque fue nimba revelado a él. yarabikoze ni kubera ko yabihishuriwe, kandi yari azi aho yari ahagaze hariho. Recuerden que el rapto es Mwibuke ko una izamurwa ari uguhishurirwa, Y si Dios solo hablara eso, kandi Imana ivuze ivyo ahora mismo gusa, en su corazón, mwaka diciendo, kanya nyene mu mutima "No wawe voy a estar acostado en esa cama. uravuga uti ntuzokongera kuryama kuri kiriya gitanda, ntuzokongera kwicara kuri iriya kinga basunika, uzokira. Nta kintu na kimwe gishobora guhindura ivyo mu bwenge bwawe. Yaranditse ko ngo ku musego canke ku gakinga basunika, ariko ivyo bitaraba, buri muvugabutumwa wese mu isi yoshobora gusenga. Simvuze yuko bitogufasha, bizogufasha, vyogutera ishaka, bikagutera intege, ariko mu gihe uko kwizera, murabona ububasha bwo gukira indwara buri muri wewe, ntibuva ku muvugabutumwa, buza kuri wewe biciye mu guhishurirwa kubwo kwizera, atari kubw'ububasha cyangwa kubw'inkomezi, ahubwo bikorwa na mwemu wanje, niko umwami yagize. Imwemu yanje kubw'ubuntu irabiguhishurira ivyo, kandi nta kintu na kimwe gishobora kubirandura muri wewe kubwo kwizera guhishurirwa. Dawidi rero kugira ngo agaragaze ibikorwa vyiwe, rero bamwe muri bo baravuze ati ndazi yuko wewe ubangutse. Bene se baramubwiye bati mbega uje kuraba urugamba gusa, genda uragira intama hariya. Arababarira ati reka mvugane n'umugabisha kizigenza Sawuli. Sawuli aravuga ati mwana, ndakunze ko uri umuntu abangutse, ariko uracyari umwana muto, kandi uri n'umugwanyi guhera mu buto, ariko
we yarababwiye ati jewe ndiko ndaragira intama za data. en algo. Ukwizera yaragushigiye ku kintu kanaka. Nimurabe mu gitabo cy'imirongo En la página ku rupapuro rw'ijana na 23, párrafo 10:99 umurongo wa 10:99 haravuga hati él era Elohim, we yari Elohimu uhoraho, pero en él había pensamientos. ariko muri we harimo ibyiyumviro. Yashaka kwigira umuntu aboneka afadika. ¿Qué hizo él? None yakoze iki? Arriba escribe Elohim. Hejuru yaranditse ko ngo Dios quería Elohimu, hacerse carne. Imana yagomba kwambara umubiri, kwigira umubiri. Tiene que hacer Yaranditse ko ngo umuntu ategeza gukora ikintu kanaka kugira ngo agerageze gushushanya ibintu, kubyerekana, kubigereranya. None yakoze iki? Entonces él habló una palabra. Rero we yavuze La ijambo, palabra fue materializada. iryo jambo rihinduka ukuri, riragaragara. Es la pintura entera de Génesis, Icyo ni Apocalipsis. cyo gicapu cyose gihera mu itanguriro kugeza mu byahishuwe, nta na kimwe kirimo atari cyo. Ni Elohimu ahindutse ukuri kugira ngo ashobore gukorwa ko Y en el milenio, allí está Elohim sentado. yumvirizwe, kandi Elohimu azoba ari mu kimpumbi yicaye ku ntebe, nivyo n'abantu biwe bari ruhande yiwe, abo yatoranije uhereye isi itararemwa. Hombre construyendo Kandi nk'umuntu ariko arubaka insago, el fabricante. u- Cada umwe campana tiene que sonar diferente. ariko arakora inzogera. Inzogera yose itegeza kuvuga mu buryo butandukanye n'iyindi, ariko zikozwe mu ifeza El retintín kugira ngo zishobore la manera kuvuga. que hizo Dios. Uko niko Imana yabigenjeje. A ese, a este, a ese. Yo yabyaye uyu n'uyu 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 kugeza Exactamente lo que él quería. aho yahavuye iraronka icyo yashaka. Y ahí al ladito. Aho ku ruhande yaracapuye ko ibuye rikomeza ifuruka, inyenyeri ya Dawidi. Exactamente al lado izquierdo dibuja una estrella de Iburyo acapura ko inyenyeri ya Dawidi, yaranditse ko ngo inzogera. Hejuru yaranditse ko ngo ijambo rivuzwe fue materializada. ryarahindutse ukuri, riragaragara. Estará Elohim. Elohimu azoba yahindutse ukuri, agaragara mu ngandi y'imyaka 1000. Nos dice Nimurabe ngaha rero ivyo atubwira tiene que hacer algo ko para umuntu ategerezwa gukora ikintu kanaka kugira ngo abishushanye, abigereranye. Nimurabe ibyo ariko aratubwira ngaha. el hermano Branham. Mwene data Branham, Cuando David está tomando como base igihe Dawidi ariko aragira urufatiro ikintu cyashushanyije ibyo yagomba akoreye. miren, vamos a ir un momento Nimurabe reka kanya gato duce ngaha mu gitabo cy'ibihe by'ishengero gikosowe en la página ku rupapuro 401 rw'amajana 401. abajo Hepfo a la 402 utera ujya ku majana 402 dice aquí vemos haravuga el ati amor aha de turabona urukundo rw'Imana. Dios. En amor Mu Él rukundo deseaba una familia yo de hijos yifuza umuryango w'abana ugizwe que se n'abana, parecieran a él. abana bari Ah, gusa en la nayo. página Nubwo n'amajana 401 ngaho, 404 amajana 404, 400 amajana 4 ni ku majana 4 mu icyo gitabo cyanyu, aha ni ku majana 401. Él deseaba una familia Yo de yifuza umuryango ugizwe n'abana, hijos que se parecieran a él. abana basa nayo. Ante él está toda la humanidad Imbere yayo como una sola masa de hari barro. ibiremwa abantu nk'umugwi w'igipfunsi. Él hará Mu icyo vasos para gipfunsi honrar y cy'ibumba vasos para deshonra. ibumbamwo inzabya z'icyubahiro n'iz'ibiteye isoni. La elección Ni ukuvuga ugucagura kwayo, ugucagura, gutoranya ni ukw'Imana. Rero ibyo biremwa batoranijwe babyawe na Mpwemu wayo entrenados para bazokoreshwa hacer imyimenyerezo kugira ngo bakore en su modo de vivir. ibihwanye n'ishusho yayo mu kuntu babayeho. Toda tolerancia. Yo irabakankamira no mu kubababarira, ikabagirira imbabazi. Con sus manos heridas. Yo irahanisha amaboko yayo yakomerekejwe n'imisumari. El farero tiene que tomar el vaso Rero umubumvyi ategeza gufata ugwavya ubwo ariko arakoresha akarumena rwose, akarujanjagura
para así reconstruirlo kugira ngo exactamente yongere como Él lo kurubumba neza neza nk'uko desea, pero abyifuza, es en amor. ariko abikora mu rukundo. Eso es su amor. ubwo ni urukundo No, rwayo. y no puede haber otra manera. nta Para buhari nosotros nta n'ubundi buryo buhari bwo kwerekana urukundo rwayo. manada pequeña. mukuku No muto, tengan temor. ntimugire ubwoba, Esta edad se está terminando iki gihe kiriko rápidamente. kirarangira n'ingoga. Ahí dibuja una aho yaracapuye ko pirámide y piramide las edades, n'ibihe by'ishengero y la séptima edad, n'igihe la divide cy'indwi, ahí, la flecha hacia la arakigaburamo séptima ibice n'agakweko kagana mu gihe cy'indwi. edad. ahabwa hati iki gihe kiriko kirarangira n'ingoga na n'ingoga, kandi igihe kizoba kigira kirangire, La cizaña será rwa rwamfu ruzokwegeranywa, y como un cordón de 3 dobleces, kandi no se nk'akagozi romperá fácilmente. ntibizocika byoroshe, Pero traje. ntiruzocika En byoroshe. el libro de las edades, mu gitabo sin editar, cy'ibihe by'ishengero kidakosowe, hamwe muronsi uwo murongo ahavuga ko la cizaña será juntada primero ku y rwamfu ruzokwegeranya ubwa mbere hama hace hazizamugwa, canke biri mu gitabo cy'ibihe by'ishengero kidakosoye. nimurabaho bahari ako gace, porque vean aquí kuko murabona ngaha, o vean o en ese que busquen esa página que tengan murondere esta, k'urwo porque rupapuro puede ser que rujyanye n'uru, kuko rwoshobora kuba ari uru rupapuro nyene mu kidakosowe yari yabishizemwo, que la cizaña ko urwamfu iba a ser juntada ko rwari kuzokwegeranywa imbere y'izamugwa. nibyo yanditse. vamos a seguir si lo conseguimos reka tubandanye hamwe tuharonse, y cuando ya esté para terminar kandi igihe icyo gihe kizoba kigira kirangire, ubwo rwamfu ruzokwegeranya, kandi nk'akagozi gakomeye ntiruzocika byoroshe. ruzogira ingufu zitatu ziva mu bice bitatu: ububasha bwa politike, ubufatikano bwo mu buryo bw'impemu bwa satani. bazogerageza kuzimanganya umugeni wa Kristo. umugeni azobabazwa, ariko azokwihangana, azoshikama. ntimutinye ibyo bintu bizoza ku isi, kuko nk'uko yari yarakunze abiwe bari mu isi, arabakunda kugeza ku iherezo. Yohana 3:1. reka turabe ngaha mw'iki kibanza, mw'iki gitabo gitukura, ni ku majana atatu, ni mu gitabo cy'ibihe by'ishengero kidakosowe. mw'iki ni ku majana 320, igitabo cy'ibihe by'ishengero kidakosowe. nimurabe ibyo twasomye hahandi. ni mu gihe cya Lawodikiya, aha biri mu gihe cya Sarudi, abitubwiraga ku majana 317 mu icyo gitabo cyanyu. murondere ku majana 317 mu gitabo gikosoye cy'ibihe by'ishengero, aha ni ku majana 320. urutete rw'ingano urwageze aho ruba igiterwa kugira ngo runasarugwe, n'igitabo cyanditswemwo ishengero, ni registre y'ishengero. kandi nk'uko igiterwa cyose cy'urugano atari urutete rw'ingano, kandi nk'uko igiterwa cyose kidasarugwa, niko bimeze no ku ishengero. si ishengero ryose ari umugeni, nta nubwo ishengero ryose iyo riva rikagera rihabwa ubugingo budashira, ariko igice cyaryo kiregeranirizwa mu kigega, ikindi gice nacyo kikabikwa kugira ngo kizokwinjire mu bugingo budashira mu izuka rya kabiri. ikindi gice nacyo kizwi nk'umuguruka kiraturirirwa mu kiyaga cy'umuriro. ibyo neza neza nibyo Yohana umubatizi yavuze, na Yesu nawe nyene. Yohana yaravuze ko ingano zizokwegeranirizwa mu kigega, umuguruka nawo ugaturirwa. Luka 3:17.
yesu yaravuze ati ubwa mbere mwegeranye urwapfu hanyuma mwegeranye ingano. Matayo 13:30. Ihuriro rya ekimenizime rizokwegeranya ishengero urwapfu, kuko urwapfu rutegerezwa kubanza kwegeranya ubwa mbere, kandi naho iherezo ryaryo ari uguturigwa, bo ntibaturigwa bacegeranywa, ahubwo barabikirwa igihe cyo muri kazoza. Aho ni ku iherezo ry'imyaka 1000, ni ukuvuga mu izuka rya kabiri. Ariko urwapfu rwamaze kwegeranywa, izamugwa rirashobora guca riba, riraheza rigaca riba, kandi mu by'ukuri biba mu mwanya kanaka hagati y'igihe urwapfu rwegeranywa n'igihe antikristo ahishurwa. Aho yaranditse ko ngo ukuzamugwa urwapfu rumaze kwegeranywa. Rero hazoca haza umunsi aho bose bazaba bari kumwe, nk'uko twabibonye muri Daniyeli 7:10. Umwami azoba ari ngaho ari kumwe n'umugeni wiwe, imbere yabo hazoba hari amasinzi agira acirwa urubanza. Yego, bose baba bari ngaho, ibitabo byose birazingurugwa, hagatunganywa byose, isarura riba rishikijwe, ibitabo bica bizingwa ibihe bidashira. Yaranditse ko hejuru y'uwo murongo kuri urupapuro yaranditse ko ngo urubanza bingana ubwo mu buryo bw'impemu inyuma y'igihe c'indwi. Aharabandanya avuga aho twari twagejeje mu butumwa bwiswe ngo ibikorwa no kwizera kugaragajwe. Tiwe yari gushobora kubishingira ku kintu kanaka. Amen. Oh mwene data, kandi Imana yakijije ubugingo bwawe, mbega nishobora gukiza n'umubiri wawe. Nico kimwe wewe urabihishurirwa, iyo n'umukiza wawe, nk'uko ibivuga n'umukiza wawe. Ariko ubwa mbere bitegerezwa guhishurwa. Iryo ni ryo tandukaniro rihari. We yari afise ikintu ashingira ku kwizera kwiwe. Yaravuze, munyihanganire, rero ibyo ntibyari byigeze biba ubwa mbere. Ariko yaravuze ati bya Mana nyene imwe yandokora ikankura mu vyara vy'intare, irandokora kuri umufilisitiya w'intakebwa. Mbega Dawidi ni gutubizi? Ati ndabyizeye kuko nabihishuriwe. We yarazi ibyo yari karavuga, kuko igihe icyo kigatanya cyavuga kiti ngira ndagutange nk'imfungurwa z'ibisiga, nawe yaramubwiye ati ndaguca umutwe. Aho hari itandukaniro, kandi yarabikoze. Samusoni umunsi umwe yarubiriwe n'abafilisitiya 1000 bari baje kumugwanya. We yararondeye hasi arashakashakisha, aho hari indogoba yari yarapfuye, afata umusaya, igufa ry'umusaya w'indogoba ryumye cyane bishoboka, yiruka inyuma y'abo bafilisitiya, ari bakubita mu mutwe, abakubita iryo gufa ry'umusaya w'indogoba ryumye. Nta n'igufa ryigeze riva k'uwo musaya, kandi imitwe y'abo bafilisitiya kumbure yari imitwe minini cyane, kuko mw'iyo minsi bo barakubitana imitiririmbo bagakwepa. Yafashe umusaya w'iyo ndogoba yica abafilisitiya 1000, kandi uwo musaya w'indogoba ntiwigeze uvunika. We yagumye abakubita ku byo bari bikingirije mu mitwe. Rero abasigaye muri bo baciye bahungira mu bitandara. Uwo ari we wese aho yokwirukana mwibaze, bagiye kure yiwe. Kubera iki? We yaravyizeye. Rimwe kugira ngo ndabibereke, ngira ndababwira ndabereke ikindi kintu. Mwako kanya nk'uko Yosuwa yabigenjeje, nk'uko Mariya Magadalena yabigenjeje na babandi bose, mwako kanya kaba kagoye, iyo wewe uhishuriwe ikintu uheze ukigumye ukishimikize. Muwo mwanya uba ari uw'amadidani yaracapiye ko inyenyeri ya Dawidi, yandika ko ngo ubigumye kandi ukore mu gihe ubihishuriwe.
página ku rupapuro rw'amajana 254 mu gitabo cy'ibimatanijwe, cuando ese grupo igihe wa mugwi, pueda igihe uwo mugwi tomar la palabra, uzoshobora gufata ijambo colocarla bien. ukarifata ukarishyira mu kibanza neza. Ahora vean lo que hablamos, Rero nimurabe es una pequeña porción que hablamos esta mañana. ivyo twavuze mu gace gatoya twavuze mu uyu munsi mwebwe murafite Ahí en esa isezerano. corona están las promesas, Ni ukuvuga mu gitibo harimo isezerano, ntimurekure igitibo, están ahí, isezerano riri ngaho. son del que las Amasezerano n'ay'abagumye tengan igitibo, esas promesas, mugumye ayo masezerano no las suelten, ntimuyarekure, son de usted, n'ayanyu. solamente es creerlas Kimwe gusa ni y ukuyizera, en base a kandi esa fe, hashingiwe kuko kwizera las materializará. Imana izoyahindura ukuri muri mwebwe. Miren allí, coloca Nimurabe a Goliat, hariya yashyizeho Goliyati aca amwitiranya na kanseri, ubumuga na za zindi ndwara zose. le fue revelado a David Dawidi que le iba a cortar la cabeza. yarahishuriwe kwaza kumuca umutwe, kwaza kumwica. Revelado Uko a cada hijo de Dios. niko buri mwana w'Imana wese abihishurirwa, buri watoranijwe w'Imana afise igitsibo ciwe akakigumya, Revelado arahishurirwa, y les mostrado arerekwa. esa escritura que dice, Iki cya cyanditswe kivuga ngo mbe wa rupfu nzohinduka urupfu rwawe. al ser transformado Murabona yuko duhinduwe, este cuerpo terrenal, uyu mubiri wo ku isi temporal, ubora umara igihe gito, el cual si no llega ari la wo transformación muere. hadashyitse uguhindurwa vuba upfa kuko urasaza. Vean en este tiempo final, Murabona muri iki gihe cya nyuma este cuerpo corruptible uyu será mubiri vestido ubora de corrupción. uzokwambara ukudapfa, ukutabora, Mortales será vestido kandi uyu de mubiri upfa incorruptibilidad. uzokambara ukudapfa, Y cuando esto corruptible kandi será uyu mubiri vestido ubora de niwamara kwambara incorrupción, ukutabora, esto mortal será n'uyu mubiri vestido upfa de niwamara inmortalidad. kwambara Entonces ukudapfa. Haravuga hati cumplirá la palabra que está hazoshitswa escrita. rya jambo ryanditswe Vida, muerte en ngo urupfu victoria. ruramizwe Y ahí n'intsinzi. dice, ¿dónde está? O muerte todavía. Hacavuga ati mbega wa rupfu we uruboyi rwawe rurihe? Ibyo biri mu Bikorino ba mbere ikigabane cya 15:49 ukabandanya. Las promesas son Murabona amasezerano el que las cree, nayo uyizera, las retenga uyagumya, y basados kandi en esa promesa, porque hay que tener mushingiye una fe kwayo basada en masezerano, algo. kuko Pues basada en umuntu la agira uku promesa. kwizera gushingiye ku kintu, rero gushingiye ku masezerano ayo twabwiwe ko azoshyitswa muri iki Basado en gihe. esas promesas, las creemos. Dushingiye kwayo masezerano turayizeye kandi azoshyitswa muri iki gihe cya nyuma. Sujétese a ello. A Mu ese byishimikize momento mw'uwo mwanya w'amadidane. sí le fue revelado a él, Ego mewe yarabihishuriwe, nos está siendo revelado a nosotros twebwe en este tiempo turiko final, turabihishurirwa muri iki gihe cya nyuma, a través de la enseñanza, a biciye través mu nyigisho, de la predicación, biciye mu nyigisho, biciye mu kuvugwa ubutumwa k'ubutumwa, biciye mu mituragaro sí le ndwi. fue revelado a él. Él Ego fue me yarabihishuriwe, 1000 filisteos. yagiye guhura n'abo bafilisitiya 1000. Mbega mwebwe mwibaza iki igihe abo bafilisitiya bavuga bati nimundabire, haraje uriya muntu 4,5 pies de alto yonze para comenzar, apima nk'imetero imwe gusa, colgándole por la espalda, afise n'ibitsibo indwi by'imishatsi biri mu mutwe, imituragaro ndwi. Yaranditseho mu butumwa bumwe, 7 truenos, yaranditseho ngo ni imituragaro ndwi. como la nena de mamá. Ni nk'akayoya kakirezwe na nyina ajya azanye umusaya w'indogoba. Miren a nosotros, Ariko turabe twebwe ingene turi ingabo zikomeye. Yaranditse ko ngo Samusoni apima nk'imetero imwe n'utuntu dukeya z'uburebure. ¿no es eso ridículo? Mbega ibyo si ibintu binateye isoni? ¿Qué estaba haciendo él? Mbega none we yariko akora iki? Estaba expresando a aquellos filisteos. We yariko aragaragariza abo bafilisitiya ibyo yari yahishuriwe n'Imana. We yafashe iryo gufa ariruka agenda bagana, kuko iryo niryo yari yashyize mu kuboko kwiwe, iryo yarishyize mu kuboko kwiwe, icyo nicyo yari yizeye, yarashoboye kubikora kandi abigenjeje uko. We yari karagaragariza abo bafilisitiya ivy'Imana yari yashize mu mutima wiwe ko yokora.
yaranditse ko ngo ukwizera kugaragajwe na Samusoni. Ahora sigue diciendo aquí, en el libro de hari abantu bavuga ngaha mu gitabo cy'imirongo naho nyene harimo ikibanza, vamos a ver reka tuharabe donde nos habla de la iglesia. ahatubwira ku ishengero. Vamos a leer un poquito más. Miren este otro párrafo ya. Reka dusome ibindi bikeya, nimurabe ku uyu murongo turangije uyu murongo haravuga hati Todos por la fe nuko rero estamos viendo lo twese kubwo invisible. kwizera turiko turabona ibintu bitagaragara. Cristo estamos Murabona viendo la kubwo salvación kwizera del Kristo pecado. turiko turabona ugukira k'ubugingo bwacu. Kubwo kwizera Kristo turabonera mu rupfu rwa Kristo mu kimazi cy'impongano kubw'ibyaha byacu kugira ngo tunywanishwe n'Imana. Ibyo yarabikoze muri twebwe kandi yaratwujuje n'Imana. Nimurabe mu gitabo cy'imirongo En la página ku rupapuro 11A, rwa 11A párrafo 106, umurongo w'106. y vamos a leer algunas porciones Reka aquí dusomemwo uduce tumwe ngaha de esta línea que nos está hablando nuestro hermano Branham. bijyanye n'uyu murongo yari karatubwiramo mwene data Baranamu ngaha mw'utu duce. Dice, deje que la Haravuga iglesia ati, pentecostal se reka ishengero enderece, ry'abapentekoti rigororoke con Dios, ryitunganye n'Imana. probaré a ustedes Nzuhiza ndabagaragarize mwebwe ko mwemu yera azocaza neza neza, la iglesia estará tan llena kuko del ishengero poder del rizoba Espíritu ryuzuye Santo, cyane ububasha bwa mwemu yera ku buryo hatazobaho umuntu arigiza akora icyaha. Mwemu yera azomuhamagara musohore nk'uko byabaye hariya kuri Ananiya na Safira. Ibyo nivyo, pero usted no puede hacerlo ariko mwebwe cuando aún ntimwoshobora no ha kubikora tomado su entrenamiento. mu gihe mutarakora n'umwimenyerezo. Arriba escribe Ananías y Zafira. Ngaha mu kibuga aha hasi yaranditse ko ngo Ananiya na Vamos a ver otro Safira. lugar en la página 6. Reka turabe ku kindi kibanza ku rupapuro rwa 6 naho nyene Párrafo 49 umurongo wa 49 nos dice, haratubwira hati oh hermano, mwene data, una iglesia llena del Espíritu n'ishengero ryuzuye mwemu yera, Dios hará en un año Imana izoheza icyo ikora mu mwaka umwe. Ibintu abanyateologiya bose bagumye bita ku rutare ngo bakore mu myaka 2000 yose. Mwebwe nimurindire kugeza aho gusigwa kuza ku ishengero mu by'ukuri mu nzu. Bo baca bagira ukwizera ibyo bisigarira bikeya, inyuma yaho amarembo y'abanyamahanga bayugawe. Imana izoheza iki isiga ishengero rero. Uwanduye azoca abandanya kwandura, uwutunganya azorushiriza gutungana, uwera azorushiriza kwezwa. Imana izosiga ishengero irisiga ububasha bw'Imana, ibintu bizoheza bibe. Kandi ntibizoba mw'icyo gihe gusa, ariko mbere irikira bikorana n'ubu naho. Aho hejuru yaranditse ko ngo gusigwa mu nyuma yaho urugi amarembo y'abanyamahanga bayugawe, no kuvuga ikiringo cy'ubuntu kimaze kuba cyugaye, kandi cyo kugeza ubu kirugaye, cyarugawe. Aho ku ruhande yaracapuye ko ibubamfu yacapuye ko ibuye rikomeza ifuruka n'irembo, no mu bihe by'ishengero hepfo naho nyene acapura ku muryango irembo mu gice cyo hepfo. también en la página No ku rupapuro rwa 62 la 61 también allí no kuri 61 ngaho aho naho nyine aratubwira. Reka turabe kuri 61 párrafo 500 umurongo wa 528 nimuraba aravuga ati, jewe inshuro nyinshi nagenza ndifuza kwinjira mu ishengero, naranyotewe kubabona. Jewe ndibaza ko nari gushobora kwinjirira mu muryango w'inyuma cyangwa uw'imbere, aho ariho hose nkaraba abantu benshi, nkabona ishengero ritunganye, bose bari mu rutonde. Icyaha nicyo kongera gusubira kuguma ngaho, oya, impwemu yoga isohora. Murabona nicyo ushobora kuhaguma nk'uko byagenze kuri Ananiya na Safira. Mwebwe ntimwoshobora kugikora, niho kongera kuba icyaha muri uyo mugwi. Yaranditse ko ngo Ananiya na Safira
Recuerden que pecado mwibuke yuko icyaha es incredulidad. ari ukutizera. Ahora miren en la página 68. Rero murabe ku rupapuro rwa 62 naho nyene En la 546. ku majana 546. Si una iglesia verdaderamente hamwe ishengero mu by'ukuri ribaye ryaragenywe n'Imana rikaba mu by'ukuri ryuzuye mpwemu yera, hamwe icyaha kigaragariye mu ishengero como Ananías y Zafira, vyogenda nka kume kwa Ananiya na Safira. Hejuru yanditseho ngo Ananiya na Safira, dibuja una piedra angular y las edades. uruhande acapura ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Hay otro lugar también, Hariho n'ikindi kibanza naho en la 140, ku 148 el párrafo 13, umurongo wa 15, 13-15. nos falta poder que debemos tener. turacyabuze ububasha dutegerezwa La kuronka, máquina debe estar aho funcionando, imashini ikomeye itegerezwa kuba iriko irakora, kandi ibimenyetso bikomakomeye n'utwumiza, donde este edificio debe estar tan lleno aho de iyi poder nyubakwa divino, itegerezwa kuba yuzuye ububasha bw'Imana kugeza aho umunyabyaha atashobora kongera kuguma ngaho imbere. Santo condenado, Mpwemu yera akamucira urubanza vuba na vuba nka kume kwa Ananiya na Safira. Yaracapiye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero ku ruhande rw'ibubamfu, hejuru yandika ko Ananiya na Safira. la 171 Ku 171 naho nyene nos dice haratubwira del párrafo 15, ku murongo wa 15 1539, 1539. ustedes saben, Mwebwe murazi la hora pronto aparecerá, isaha vuba igira cuando ishike, precisamente entre nosotros aho hagati muri el twebwe Espíritu Santo hablará claro. Mpwemu yera azovuga mu buryo bufoboye. Yaracapiye ibuye rikomeza ifuka n'agakwego k'umwami kagana mu ibuye rikomeza ifuruka, azovuga mu buryo bufoboye nk'hariya kuri Ananiya na Safira. Iyo saha iriko irashika. Ibyo gusa mu byibuke, Imana Entre su gente. izoba hagati mu bantu bayo. Yaranditse ko ngo mu ngoro yayo. Y arriba escribe a Hejuru través de yaranditse San ko ngo Pedro, biciye muri Petero mutagatifu Imana yaravuze, Ananías y Zafira, yarabwiye Ananiya na Safira, y hablará kandi por su- y ahí lo dejó. izovuga biciye muri aho yaciye harika gutyo. Y la 60 y- vamos a ver si la 61 Reka turabe ko ari kuri 61 aho twamaze kuhasoma. miren la 61 Nimurabe kuri 61 amajana también 533 naho nyene. esto ha sido el anhelo de mi corazón. Icyo cyamye ari icyifuzo cy'umutima wanje, ko nobona ishengero ryuzuye mu Imana ku buryo icyaha kitokongera kuri bamwe mu gace na kamwe. De Dios llamando Mpwemu w'Imana agahamagara icyaha hanze aho cyoba kiri hose. Ndagomba ibyo kubibona, kandi ikintu nifuza ni iyerekwa rikomeye ry'umwami, iryo buri gihe nagumye ngerageza kurironka rivuye ku mwami. siempre había anhelado Rero eso, we buri gihe yari yifuza ibi, ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. como Dios se lo cumple. Ariko nimurabe ingene Imana ibishitsa, Dale lo que estaba ocurriendo allí. iriko iramujyana ikamwereka ibyariko birabera ngaho. Arriba él escribe ahí. Hejuru yaranditse ko ngaho ngo Ananiya na Safira bingana mu ihema. Él me dijo la otra mañana, We mu kindi cerca de gitondo las 10 de la mañana, yarambwiye nka 4 zo mu gitondo, y eso satisfizo mi deseo. kandi ibyo byarahagije icyifuzo cyanje. Yaranditse ko ngaho ngo iyerekwa ry'ihema, acapara ku inyenyeri ya Dawidi, Y escribe kandi 10 yandika ko AM. ngo 4 zo mu gitondo. No sé si esa Sinzi ya la nimba habíamos leído. aha twari tumaze kuhasoma.
Y eso satisfizo mi kandi deseo. ibyo byarahagize icyifuzo cyanjye nari maranye imyaka n'imyaka uhereye igihe nari nabaye umukozi w'Imana, nari namye nifuza kubona ibyo bintu, kandi impera n'imperuka byahavuye biba. Nicyo gituma nshimira Imana cyane. Nta kintu na kimwe nigeze ndabivuga ko ndabifise gusa byanditse ahantu, kandi ndazi neza neza ko ibyo ari byo nagumye nama nsaba igihe cyose. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Aha mwene data William arabana yavuga mu ubu butumwa bwiswe ngo wizere gusa, bwavuze 5 z'ukw'icumi mu 1994, buvugirwa muri Kaakupe muri Paraguay. Kaakupe Paraguay yaravuze ati no puede hacer muchas cosas, kandi we ntashobora gukora ibintu byinshi muri mwebwe, ustedes no creen. mwebwe Pero si mutizeye, ustedes creen, ariko mwebwe mwizeye él puede hacer muchas we cosas arashobora en ustedes. gukorera ibintu byinshi muri mwebwe, kandi biciye muri mwebwe no muri jewe, biciye no muri jewe. Mwizere gusa, byose birashoboka. Todo lo que Dios ha prometido Ibintu byose Imana yasezeranye birashoboka. Mwizere gusa. en este mensaje que estábamos leyendo. Nk'ubu butumwa de twari ko obras turasomamo expresadas, bwiswe ngo ibikorwa no kwizera kugaragajwe ku rupapuro 47 rwa 47 y 48 na 48, 48 igice cy'urupapuro rwa 48 dice, querido Dios, aravuga ati Mana mukundwa. ya terminando el Aha yari kararangiza isengesho, dice, querido aravuga Dios, ati Mana mukundwa, manifestado en carne la wewe persona wagaragariye mu mubiri muri Yesu que se Kristo, levantó de los muertos, wazutse apfuye mu bapfuye ku munsi ugira gatatu nk'uko biri mu byanditswe, akaduga mu ijuru, y envió a los discípulos akarungikira abigishwa, akabatuma kuvuga ubutumwa mu isi yose, akababwira ati ibi bimenyetso bizoba ku bazoba a la bizeye. iglesia pentecostal. Mana, ishengero ry'abapentekote ry'uyu munsi, ukugarurwa kw'ingabire, Señor, que esos hombres, quizás algunos están presentes aquí, kumbura abo bantu bari ngaha, abandi nabo bazokumva ikaseti hirya no hino mu isi nk'uko genda bitahura. a la novia, Nawe urakuye ari umuhamagaro ku mugeni, kandi si ubutumwa ku bapentekoti. el mensaje pentecostal. Ubutumwa bw'abapentekoti bwabaye ubwo kugarura ingabire mu ishengero, ariko ubu bwo ni umuhamagaro wo gusohoka k'umugeni. Ni ubundi butumwa bwoje neza neza imbere y'uko i Sodoma haturigwa. Niwemere bo batahure, Mana mukundwa. Yaranditse ko ngo uyu ni umuhamagaro uhamagara umugeni, kandi si ubutumwa bw'abapentekoti. Querido Dios, Mana mukundwa, fe, yo creo en ti, ukwizera porque fue revelado ndakwizeye por ti, kuko a través de la byahishuwe na palabra, mpwemu wawe wiciye mu ijambo ry'Imana, kandi byaragaragaye mu isi yose igiye ikagera. Señor, Mu by'ukuri Mwami, la minoría, tus mu bantu inkewa imigwi yawe buri gihe ibara abantu inkehwa, ariko waravuze uti ntutinye mukuku muto, kuko so byamuhimbaye kuguha ubwami. te ruego Nicyo gituma ndakwinginze Mana que el hombre mire fuera ngo de umuntu su intelecto, arabe hanze y'iby'ubwenge bwiwe. Yaranditse ko ngo ubwenge, de lo que pueda arabe pensar hanze correcto y'ibyo yoshobora kwiyumvira ko ari byo by'ukuri, dentro de la escritura, arabe imbere mu byanditswe. Yaranditse ko ngo kuraba imbere mu byanditswe, y fue hablado anoche. kandi ku mugoroba byaravuzwe. Niwemere aba bantu biyumvire nk'uko wa mwamikazi yabikoze muri kwa gutikizwa kw'i Babuloni. Uwo mwamikazi yaravuze ati hariho umuntu muri mwebwe yitwa Daniyeli, yari mu bwami bwa so. Uwo mubyeyi w'umupentekoti yari mu ubwo bwami, kandi yuzuyemo amakenga yose. Rero Mwami, niwemere mpwemu yera yari mu bwami bw'abapentekoti, muri Martin Luther, muri Yohani Wesley, kugera no kuri Yohana Smith, no kuri Alexander Campbell, no mu bihe by'ishengero. We ni Imana igenzura, yaragenzuye ibyiyumviro. Kandi abantu mu minsi ya Luteri, wa muntu yavuga ati umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Mu Bametodiste we yaragenzuye amakenga yose
debían ser santificados. aravuga ko bose bategerezwa kwezwa aho hari mu ntambwe ya Y Wesley. en los días de Pentecostés, No mu minsi ya ellos Pentekoti hablaban en lenguas. bo baravuga mu ndimi. Da la manifestación del Espíritu por Tanga sanidad ukugaragara divina, kwa sucesivamente. mpwemu, bagatanga ukugaragara kwa mpwemu, bagakiza indwara n'ibindi bintu. Yaragenzuye amakenga yose mu mitima y'abapentekoti. Ariko mana, Denominacionalizados. bo baracitse amadini, bo barasubiye inyuma kugira ngo bakurikire ibyiyumviro vya kimono. Yaranditseho ngo ibyiyumviro by'abantu. Ahora, cuando la novia Nuko rero ubu igihe umugeni ariko arahamagagwa nk'uko wowe wabisezeranye ngaha mu vyanditswe, ante el mundo, turiko tubisomera imbere y'abantu ijoro ku rindi, turabyitegereza n'amaso yacu bwite. disuelva Mana, todas las dudas en el ese corazón del wogenzura wokuraho amakenga mu mitima y'abantu bose, que vuelen rápidamente al hijo abierto, utume baguruka n'ingoga na n'ingoga ku mwana agaragajwe kugira ngo bere bashigwe mu y kigega, no ser dejados en el tallo para ser quemados. ntibasigare mu muguruka kugira ngo bahave baturigwa, baje mu rugano muri iri joro, baje mu kigega muri iri joro. Mwendate biriya maca abandanya avuga Que el ángel del pacto sea con ati cada se uno marayika w'isezerano yobana n'umuntu wese wo muri mwebwe, kandi abakoreshe nk'uko bihwanye n'ukwizera kwanyu, nk'uko Yesu yabivuze. conforme a tu fe. Ati bikubere nk'uko ukwizera kwawe kungana, wowe udafise imbibe mu bijyanye no kwizera iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo. Él no tendrá limitación. Iyo nayo ntizogira imbibe mu gukora, mu gushitsa Él ha dicho que hará. ibyo yo yavuze ko izokora. Wizere gusa, Es posible. byose birashoboka. Hágase conforme a tu fe. Bibe nk'uko ukwizera kwawe kungana, Fe, nk'uko ukwizera kwawe kungana kuba ariko bikoreka. hemos visto en esta ocasión, Mwaka kanya turabonye así en estos versos, gutyo muri iyi mirongo los cuales se han leído, ariyo yasomwe, muchos más, kandi hariho n'iyindi mirongo myinshi twari gushobora gusoma, pero vamos viendo gradualmente ariko tugenda turaraba buke buke eso que Él nos dijo allí, ibyo yatubwiye en ngaha este mismo mensaje, muri ubu butumwa nyene al principio, mu ntango, donde Él nos dijo aho yatubwiye cómo las condiciones, cómo lo veo en la Escritura, ingene ibintu bimeze, ingene ndabibona mu vyanditswe. en qué condiciones Mbega está la iglesia, mbega ishengero ritegezwa kuba rimeze gute kugira ngo rije mu kuzamungwa, kandi ni iki kizoba neza neza imbere y'uko y habizamungwa. cómo sucederá, None bizogenda gute? en qué condiciones, o sea, las condiciones Ni ukuvuga que tiene uko que tener ibintu la iglesia, bitegezwa kuba bimeze mu ishengero, imibereho ishengero ritegezwa kuba ririmwo, que teniendo esas condiciones, aribyo twabonye ko rimaze kuba riri mu iyo mibereho rimeze uko, nta na kimwe kizobaho para kidashoboka una iglesia ku ishengero que reúna esas condiciones, rikwije ibyo bisabwa. vamos rumbo a eso. Ibyo turiko tutera tubiganako, kandi turi hafi cyane yo gushika kugira iyo mibereho, kuba tumeze gutyo, kugira ngo vuba Lo que tiene que ser cumplido, hashyitswe byose bitegerezwa gushitswa, llegar hasta ese momento, kandi dushike muri wa mwanya uwo Revera William Branham yabonye. en el trayecto, en el Turi mu camino rugendo mu para nzira llegar a ese día, kugira ngo dushikire uwo munsi. en el camino correcto. Turiko tugendera mu nzira nyayo, tugana ahantu nyaho. No miren atrás, Ntimurabe, ntimukebuke kuraba inyuma, ahubwo muhanga amaso imbere ku ihangiro. que llegaremos. Tuzoshika. Nos ponemos en pie Reka y duhaguruke. dejamos así Gutyo rero en este tema, dusigarane n'iki este cigwa. tema, las condiciones de la iglesia, Icyo nacyo ni cigwa ingene ishengero ritegezwa kuba rimeze, escritura y de los mensajes. kandi tukabona biciye mu vyanditswe no mu vyavuze na Revera William Branham n'ivyavuze na Mwendate William Soto Santiago. Todo lo que hay Ibintu vyose en ese tema de las condiciones. biri mu ico cigwa c'ibijanye n'ingene ishengero ritegezwa kuba rimeze kugira ngo rizamungwe. Miren, podemos por
nimurabe turashobora kuvyita n'icyo kigwa ngo ingene ishengero riba rimeze kugira ngo rizamuke mu kigwa kanaka tuzobivuga ko cyangwa mu zindi nyigisho tuzoshobora kuvuga ibintu kanaka ku bijyanye n'icyo kigwa bikubere nk'uko wizeye nk'uko ukwizera kwawe kuri kuba ariko bikoreka reka maka kanya nyene dusigarane n'uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago